wumve ingene Imana nayo yatumye kabamugwanya ituma ko n'umukozi wayo iramuhumuriza tigenda utekane genda utekane nta kintu na kimwe kizokwegera ihema ryawe ati amabana buciye tuzohangana nabo muntu w'Imana n'ubu ndasubiye kukubwira ngira ngo murazi ko mu kanwa kanje mu butumwa ntanga n'ukuri Imana yampaye ijambo ryo guhumuriza abantu turafise ubutabazi ikikugoye ikikunanije iguteye ubwoba gitereka Imana genda ukirege ku Mana haleluya genda ukirege uyu mwami amenya neza ubutabazi bwawe bakunze ba CANAAN TV ndanezerewe gusubira kuronka akanya nkaka ngo dusangire isengesho rero isengesho numva twosengeramwo turi muri Yesaya mwijambo riri muri Yesaya igice ca 37 dusome ku murongo wa 14 bukeye Hezekiya ashikirizwa iryo kete n'izo ntumwa ararisoma maze araduga aja mu ngoro y'Uhoraho ararigaranzura arishira imbere y'Uhoraho nuko Hezekiya asenga Uhoraho ati Uhoraho nyene ingabo Mana ya Isirayeli uvyagiye kuba kerubi niwe Mana wenyene y'igihugu n'abami bose bo mw'isi niwe waremye ijuru n'isi tega ugutwi Uhoraho wumve rabisha inyonga zawe Uhoraho witegereze wumve amajambo yose ya Senikarebu yatumye ino kugutuka wewe Mana nzima amen. Hezekiya murumva ko yamenye neza ahantu ahungira yahuye n'ikibazo gikomeye aronka ibaro bari mubwira ko haje ubwami butatu buje kumutera baramubwira ati turabe umuntu azogukura mu maboko yacu turabe ingene uzobigenza baratuka n'Imana yiwe Hezekiya aravuga ati jewe y'intambara nogenda ngo ndayihangare jewe ntayo noshobora ariko ndazi umuntu agwana intambara ntatsindwe haleluya afata ngo ajana iryo kete bamwandikiye ryo kumutuka no gutuka Imana yiwe agenda rigaranzura imbere y'Imana arayibarira ati Imana uvyitegereze wewe urabe bitu turaba kagasuzugura ati bansuzuguranye nawe none iyi ntambara ndayishyize mu biganza vyawe ndagusavye uze gusoma igice cyose ca 37 wumve ingene Imana nayo yatumye kabamugwanya ituma ko n'umukozi wayo iramuhumuriza tigenda utekane nta kintu na kimwe kizokwegera ihema ryawe ati amabana buciye tuzohangana nabo muntu w'Imana n'ubu ndasubiye kukubwira ngira ngo murazi ko mu kanwa kanje mu butumwa ntanga n'ukuri Imana yampaye ijambo ryo guhumuriza abantu turafise ubutabazi ikikugoye ikikunanije iguteye ubwoba gitereka Imana genda ukirege ku Mana haleluya genda ukirege uyu mwami amenya neza ubutabazi bwawe haleluya agenda avyereka Imana nayo ntiyavyirengagije Imana ntishobora kwirengagiza abayo mu vyumva niba yiha ikibanza ca mbere izokugirira neza reka rero twereke ibyatunaniye ibiduteye ubwoba tuvyereke Imana amadutuze urugamba sugwacu n'ugwayo haleluya iriga abantu b'Imana iyo umugororotsi akozwe n'isoni yega n'Imana imaramara umugororotsi Imana nayo ntiyo kwemera gukorwa n'isoni oya ntiyo vyemera umugororotsi Imana imubereye maso umugororotsi Imana iramugwanira
umugorotsi agirirwa neza, umugorotsi umva impera n'imperuka aratsinda, impera n'imperuka arashumbusha, impera n'imperuka agirirwa neza. Haleluya. Reka rero dufatanye gusenga. Mana data rugira byose uri mu ijuru, subiye kuza imbere yawe mwami Mana, nzanye amashimwe yuzuye umutima. Nje ngushimira ubwizigirwa bwawe Mana, nje ngushimira ineza yawe, nje ngushimira ko wewe udahemuka, ntuhemukira abawe mwami. Waranabivuze mu ijambo ryawe mukunzi mwiza, kutazokwigera utetereza amapfa gufukamira. Nta wagukoreye numwe ngo yikoreye amaboko, ngo ukwizera wese azobona kugira neza kwawe mwisi yabariwe. Ezekiya abansi bari bamuhagurukiye bamutera ubwoba, ariko amenya ubuhungira, amenya ko atahandi aziga ubutabazi atari kuri wewe. Natwe mwami Imana nta handi tuziga ubutabazi, hari biduteye ubwoba, hari byo tutagirira inyishu, ariko imbere yawe inyishu zirahari. Nta na kimwe kinanirana imbere yawe, nta na kimwe kikuzibira. Iyo uje gukora nta kigutangira. Mukunzi mwiza ndakwingize kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, umva bariko barasengana nanje mwana. Hari abaruhiye mu ngo abo burabazi, abagabo barashobora kuruhira mu rugo, abagore barashobora kuruhira mu ngo zabo, ariko abo bose ndabasengeye ngo bahungire kuri wewe mwami Imana. Ibyo hadashoboye bizane kuri wewe ko wowe ushoboye byose. Uyu munsi hari abaruhijwe n'uruvyaro rwo mu nda zabo Mana we turabazanye imbere yawe mukunzi mwiza. Abo bose urabazi kandi urababona ko nta nakimwe gizwe mu nyonga zawe. Wihagurukira barambura ikiganza cyawe mwami Imana, udukirize kandi udutabarire, kuko ari wewe ushoboye byose, nta kikunanira nta kikunaniza. Kandi ijambo ryawe ambwira ko urubyaro rw'umugorotsi ruhezagiye mwami Imana, niho urera ukagwigisha, utubohorera, udukiriza abana bacu mwami, ubindize mu mugisha wabateguriye kuva kera isi itarabaho mwami wanje Mana yanje. Uravuga ko umugabo n'umugore ari umuntu umwe, kandi umugabo yezwa kubw'umugore mwami wanje Mana yanje, kandi n'umugore yezwa n'umugabo yezwa kubw'umugore wiwe. Nyene mpuw'Imana wihesha icubahiro, ugire neza abahungu n'abakobwa bawe bakwambaza ku murango no mwijoro. Uyu munsi hari abatagira akazi, batagira icyo bafungura mwami wanje. Ijambo ryawe rirambwira kuyirambuye ikiganza cawe mwami Imana, abari mu isi bose barahazwa. Rambura ikiganza kuri abo bose babuze shinge na rugero, ubatabare mutabazi mwiza. Wewe utabura guseruka mu vyago no mu makuba, wowe ugirira neza mwami Imana bawe bose. Rambura ikiganza cawe mukunzi mwiza, abariko barasengana nanje ubishuri banezereze mukunzi. Ega nta wundi dufise wa Mana we tubwira wewe, kandi uburenganzira twarabuhawe na Kristo umwagazi w'Imana nzima, ko araduciriye inzira. Uyu munsi turegera intebe yawe tudafise ubwoba, ko tuzi ko dukunzwe, ko tuzi ko turabana, kandi nta muvyeyi yo kurengagiza umwana wiwe afise ibyo kumutabara. Mana yanje mwami Imana, wowe ufise byose, nta na kimwe udafise. Nuvuga ijambo rimwe mukunzi wanje, ivyapfuye birazuka. Mbega wewe wavugiye kumva yarazara amazi iminsi ne mumva ntiyazutse mwami, haracara bakiri mu buzima. Nico gituma twizera mwami Imana ko arabakandida bukigirirwa neza. Rambura ikiganza cawe mukunzi mwiza, ukize n'abagwaye, hari abari ku musego uyu mwanya mwami Imana, n'ukuri rambura ikiganza cawe cy'uburyo ubavure. Niwe muganga mukuru usumba abandi baganga bose, kuko niwe ufise ijambo ryanyuma, kandi iyo uvuze ntawe urivuguruza. Vugira kuri ayo magufa yumye asubire mu buzima mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndagukunda Yesu, kandi ngo ndagukunda niwe warumbanje. Gira ico ukoze, gira ico uhinduye imitima ya benshi, hari babaye pe, ariko uzi kunezereza, uzi guhingura, uzi guhindura, uzi gutabara. Tabaranye n'impuhwe, tabara rukundo, tabara mutabazi mwiza, tabara uhumuriza abana bawe, abarushe ubaruhura, bari rubahoza, bagandaye ubirure. Erega wewe userutse utunganya ibintu byose bikagenda neza. Ahari umwiza umuco wawe ukarasa, urekerera umuco urasire muri izo ngo zose zitwikiriwe n'umwiza. Abo bose mwami Imana bari bihebye, bari bihebuye, batabona shinge na rugero, abo bose basubizemo inkomezi za wizere wewe, kuko nta nari munanirwa, kandi igihe cyawe cyo gukora mwami Imana iyo kigeze urakora kandi uratabara. Mana yanje mwami Imana, uri uwo kwizegwa iminsi yose, buri munota buri segonda uri uwo kwizegwa, nta numwe wigeze uhemukira. Rero nyaguhoraho n'ukuri ndasenze kandi niteze mwami Imana ingaruka nziza, aho nzokumva intaye abantu bavuga ngo wa munsi Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ushimagizwe kandi wubahwe na bose, ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.